Imana bamene mugishimwe mwese mubaniye kudutega amatwi reka tuguruke ku makuru y'inkino yavuze cyane kuri uyu mugoroba n'umaka gatondo tunagaruke kuri update za Leo Messi ahantu bigeze kaduhere ku bivya Leo Messi beruka bivugwa yuko yamaze gufata ingingo atezisubirako beruka tacha maramwe waranatangaza ibimenyesha makuru vyasoze vyandika kuri Twitter acagahigo kim tweet zirenga miliyoni 10 ku masaha 28 ariko Messi nibwo ntaje mbere bwatangaze duheka aba nibwo ko Bartemu ashobora kwegura agatanga imihoho tugaheruka bivugwa yuko mu bayobozi FC Barcelona beguye tukanaheruka bivugwa yuko abafana bare kumabarabara amajambo ari menshi ariko mu bisanzwe ubu hageze uhayandi makuru updates zimaze hinduka buri mwazana ivyiwiwe abanyesha makuru baba batohoje yanda yagezweho reka tugaruke kuri ayo Leo Messi rero bigeze ikintu mwomenya nuko ikimenyesha makuru bitandukanye cyazindutse birandika yuko Leo Messi ashobora kuba agiye guhura na Joseph Bartomeu amasomo yandi bakabiganira bagafata umwanzuro Bartomeu akamwibwirira ubwiwe yuko ashaka kugenda ivyo ngo bije nyuma yaho Leo Messi yase kwitaba telefone ya Bartomeu ngo yaramutelefone Bartomeu avuga ati Bartomeu yatelefonye Messi ngo ranka kwishura telefone we ranka kuyitaba Bartomeu rero ngo yapanze gupangana Leo Messi yapanze guhura na Leo Messi bakaganira kwico kibazo bagekura mu nzira bikamenyekana hakiri kare gusa naho bagiye guhura Messi ngo nta kintu bimutwaye nta nico anezwe ngo umwanzuro yaje kufata nkuko birimo biravugwa hirya no hino ngo kugenda koko ngo bisa nkaho yamaze gufata umwanzuro noho bavuga ngo ashaka guhura na Bartomeu ikindi mukwiye kumenya kwiyo saga unuko Messi mu masana bagiye kuza uyu munsi canke ejo agiye kuja mu menyesha makuru akoreshe press conference yabamenyesha makuru ewana ngo avuge vyose avuga ukuntu vyatanguye avuga yuko agiye kugenda avuga umwanzuro yafashe n'icyabiteye ibi vyose bivugwa nibimenyesha makuru bivyandika bikoresheje ubunyamwuga bwabo yo mu kurondera amakuru ariko Messi bwiwe naje muremwe aratangaza cyose rya kete twabonye Messi rero ngo mu masaha agiye kuza agiye kubimbere y'abamenyesha makuru abitangaze yidebruye avuga amajambo yose amatsiko ahere kuri twese andi makuru agizo kuri Leo Messi ni nkuru nze ko FC Barcelona kwiyo nkuru nyine ya Leo Messi omisha makuru Marcelo Bechel wa wundi w'umukapo amaze imisi atangazize nkuru ari we yazikura hirya no hino yavuze ko Messi hari impamvu imwe ishobora gutuma Leo Messi aguma muri FC Barcelona iyo nayo si yindi ngo nuko adashaka yuko abana biwiwe bahura n'ibibazo yakuye navyo igihe nawe yatandukana n'abavyeyi ava muri Argentine yimukira muri FC Barcelona ngo niyo mpamvu yonyene ishobora gutura Leo Messi kutava muri FC Barcelona akayigumamwo iyo niyo mpamvu yonyene ikintu cyo kiba gitumye Messi atava muri FC Barcelona kuba ari kubw'impamvu z'umuryango ibindi vyose umwanzuro yaheje kuufata vyaraheze ariko kubw'umuryango unco kintu cyonyene yo cahindura naho yohindura honyene kene kintu mukwiye kumenya ngo nuko Bartomeu nibahura na Leo Messi Bartomeu akamaze ati Messi niwewe nijewe ngira ntume utanga uva muri Barcelona ngazo yiteguye gutanga imihoho avuga je ntaco kugira uhagume ndemeye gutanga imihoho gaze bishime biravuga kuri Leo Messi kakarorero emesha makuru bitandukanye kweje ku mugoroba w'amasaha ku mugoroba cyanditse vyandika inkuru itandukanye uyu mukinyi Barcelona tapanga gusubiriza Leo Messi aramutagiri wewe baza kuyo bari nkande ubona wese undi n'umunyafrika mugenzi wacu Senegal yafashe gutwara Liverpool bikombe cha Premier League imyaka 30 ni Sadio Mane FC Barcelona ngo yiteguye gusinyisha Sadio Mane mugere Messi yo bagiye binevuga ko Sadio Mane yamaze kubwira Liverpool ko atazokongereza amasezerano muri uwo mubi umva inkuru baca bayikuza amajambo agatangura ngo yase kongereza amasezerano amajambo akaba menshi guys katubirindiriye rimwe biraja ikindi mukwiye kumenya ngo nuko Manchester City yatanze ubusabe bw'imiliyoni 100 z'amayero guteranya Bernardo Silva Eric Garcia myugariro wayo hamwe na Gabriel Jesus kuri Leo Messi nyene
urumva Bernardo Silva, Eric Garcia, Gabriel Jesus n'izindi miliyoni 100 z'amayero. Guys, uyu mugabo Leo Messi mu myaka 33 batanga ko bose yabameze nkuko bisigura ko ari umwe mu bakinyi b'ihangange barimo barigaragaza bashobora kwigeza neza muri Premier League naho bese babwa kataziyokora. Man City iteguye gutanga ubusabe bwose guys. Natari ikindi dukwiye kumenya kwiyo saga ya Leo Messi, umu agent ujya uhagarariye Luis Suarez ariko gutangaza yuko Luis Suarez na Leo Messi arabagenzi mu kibuga n'inyuma y'ikibuga. Imiryango iragenda niyo basohotse barasohokana, izo nshuti ziwe za mbere. Umugenzi wa mbere wa Luis Suarez ni Messi. Muranibuka yuko nimwe mu mpamvu yatumye Messi avuga yuko ashaka kuva muri FC Barcelona aruko bamubwiye yuko Suarez agiye nawe kuhava. Umugabo yahagarariye FC Barcelona ahagarariye Suarez yatangaje yuko Suarez umugwi murakoranira ibiganiro na Barcelona gusinyisha Messi. Uri muranangana na Luis Suarez kuko ngo Messi uzazoja Suarez ngo azojana sinabi meze nk'uko binabwo ko Suarez ashobora kuja muri Juventus kuri miramwifuza mugihe Messi ashobora kuja muri Barcelona. Sinzi impamvu yabitangaje, reka naho turindire time will tell, mwanya uzobitubwira. Iyindi ikindi kintu mugoye kumenya muri FC Barcelona nyene turangiza n'isaga ya Leo Messi wasubira gusinyisha Erling Haaland, goal machine w'umupeti wa Dortmund. Barcelona ngishobora nayo kumusinyisha kazobafasha kwigeza neza mw'isezo inaburyo ubusatirize bwa Messi avuyemwo buzoba busambutse. Kari kibazo turabwiye ibiharuro ukuntu Messi arimo abantu bafasha kwitsinda ibitsindo vyinshi n'ibindi byinshi cyane ushobora kuciza na umupeti Erling Haaland gusa Dortmund ngo niteguye kumutanga nk'uko amakuru nyine abandanya abivuga. Reka twimukire kuri reka twimukire tumenye nk'abimukira mu Bwongereza muri Chelsea. Thiago Silva yamaze kurangiza ibipimo by'abaganga mu gisagara ca Milan ahagiye kuca yimukira muri Chelsea. Tukiri kuri Chelsea nyene yamaze gusinyisha Malaga Sale muvanye muri Nice, twari babwiye yuko ari hafi gusinya bazinya amasezerano y'imyaka 4 kazosha abanza kumara yine uwundi mwaka umwe kutangura mu ntizanyo. Tukiri kuri Chelsea nyene ifise inkuru ibabaje cyane aho aba squad yabo mu bantu bari muri squad yabo abatowe coronavirus nyuma y'iminsi mike ngo Premier League itangure. Mu makinyi uvuga ko babayitowe ni Mason Mount, Tammy Abraham, Christian Pulisic, Fikayo Tomori myugariro waya kiri muto myaka 23 w'umunyakanada ashobora nawe kuba yatoye coronavirus ku buryo bagiye kuja ahabonyene bakabarinda ntibandukize abandi. Abo ni bamwe mu bantu 8 batoye coronavirus muri Chelsea. Hashobora kuba harimo aba bakinyi bane. Iyo ni inkuru mbi ku bakinyi ku bafana ba Chelsea aho bagiye guhana n'ivyo bibazo kandi hasigaye igihe gito Premier League itangure. Hakaba havunize nk'umwe mu bakinyi bari kuzogira Pito hatoye coronavirus, umwe mu bakinyi bazogira ko nka Christian Pulisic. Umfisho n'ikibazo ku bakunzi ba Chelsea ni inkuru nziza. Tukiri mu Bwongereza kandi Mikel Arteta yemeje yuko yizeye 100% ko Aubameyang agiye kongereza amasezerano muri Arsenal. Muri bikayo yuko cyavuga ko ashobora kuyivamo, ariko Mikel Arteta umumenyereza wa Arsenal remeza yuko Aubameyang ashobora kuguma muri Arsenal kongereza amasezerano nk'uko amakuru atandukanye abandanya bivuga. Tukiri mu Bwongereza kandi ngo Manchester United ni never give up, ati ntiraheba kuri Jadon Sancho Dortmund yabwiye amajambo menshi kitazomuronka ariko kuntirahagarika. Twimukiye mu Butaliyano guys, Zlatan Ibrahimovic mu myaka 38 yamaze kumenya na Inter na AC Milan yuko agiye kongereza amasezerano muri uwo mugwi y'umwaka umwe gushika muri Ruheshi 2021. Zlatan afite imyaka 38 bisigura yuko yiteguye kugenda gushika ku myaka 39. Tukiri mu Butaliyano kandi kimenyesha Fabrizio Romano umumenyesha makuru wa Sky Italia yamenyesheje yuko Inter Domene yasubiye mu biganiro na Barcelona vyo gusinyisha umukinyi wayo wo hagati umunyashili Arturo Vidal, kuko umumenyesha makuru wa Sky Italia Fabrizio Romano abimenyesha nyene ngo nkuko goli bivuga ngo FC Barcelona yatanze ubusabe bwa Antoine Griezmann na Atletico Madrid kugira nayo bayeje Felix umupeti wo muri Portugal.
bivuga ko Atletico Madrid yasubwo busabe ahubwo babwira ko yiteguye gusinyisha Griezmann wonyene batazinyimwe ivyo kuguranana. Twimukiye mu Bufaransa nuko Houssema Wale mukinyi hagati wa Lyon, Dayot Upamecano nyugaro wa Leipzig, Mena Eduardo Camavinga mukinyi hagati wa Rennes w'imyaka 10 amaze imisi avugisha Real Madrid bamaguye ku nshuro yabo ya mbere mu guserukira igihugu b'Ubufaransa ugiye kwitegurira inkino za UEFA Nations League. Kindi mukwiye kumenya ko igihamagagwa nuko Paul Pogba na Tanguy Ndombele wa Tottenham batamagawe kubera bose barabapimye basanga barandukiza cy'umugera wa corona nkuko l'equipe bivuga. Reka ndasubire muri Manchester City aho yaje kwerekana umwambaro wa gatatu izokoresha hanze y'isezo ya 2020 giye gutangura muri uko kw'icenda. Murabona ni umwambaro uri mu tuntu twishi, utuntu tw'uducapa twishi, gaho ku sport murabona kaba wakoze n'uruganda rwa Puma. Tujije no kuri Juventus ni naheruka kwerekana uwo mwambaro izokoresha wa gatatu mwise zigiye gutangura. Ubona hari mutuntu iryo barabashino gitwa rimereza nk'iritukura gusa rigabanije. Naho ubona ko umwambaro mwiza n'abantu benshi bagiye bapenga ku mboga ngurukana bumenyi, ariko ubona ko umwambaro mwiza vy'ukuri. Akaba ari nawo ari umwambaro gatatu uzokoresha iyi sezo ya 2020 giye gutangura muri uko kw'icenda. Tuje tuguma kuri Juventus nye Cristiano Ronaldo gorazo igitsindio yatsinze kuri Rio igihe isezererwa Juventus isezererwa itsinze Rio 2-1 dushatse igitsindo ciza cinje neza igisezo muri UEFA Champions League. Akaba ari kigiye gitsindo ca kabiri apana ijya penalty, kigiye gitsindo ca kabiri yatsinza kubitishije ibafu ariko metero nteka nka 50 nje cyatewe igitsindo ciza. Mukamenya ko mu mwaka uheze hari hatiwe kijya cha Leo Messi ijya kufura yatsinze Liverpool muri kimwe cya kabiri giciri cya nyuma igisinde bitsinda 3 mu buso. Dukumye kuri Cristiano Ronaldo nyene yahaye abafana ba Juventus message ikomeye mu rwego rwo kwitegurira iyi sezo igiye kuza 2021. Cristiano Ronaldo amaze gukora Ballon d'Or 5 yavuze ubutumwa bukomeye urufana wese wa Juventus akwiye kumva. Cristiano Ronaldo yagize ati mu gihe ndimo nditegura sezo ya gatatu muri Juventus mu Bianconero cyangwa umukinyi wa Juventus atubumuka urukundo byose byariyongereye kuruta bwa mbere, atuba ibitsindo insinzi no gukora tugakora nk'abanyamwuga nkuko bisanzwe. Ati imbaraga zanje zose gufasha tugafashanya n'abakokipiye banje staff yose ya Juventus no gukorera tugatangura bishasha tukongera tukigarurira Butaliyano Burayi n'isi muri rusangi. Ati tugaca ubuhigo tugasimba inzitizi tugatwara ibikombe tukanashira no ku ntumbero twihaye ziri personnel nka Cristiano bumva gatwara Ballon d'Or n'izindi nego nyene ziri personnel. Ati tugakora vyiza kuruta ivyo twari twarakoze tukaje kurundi rwego hejuru tugatwara ibikombe twigenza neza. Ati tugakora saison nziza twakoze mu mwaka uheze. Ati ubu no gukora ati no kwandika andi mateka no gushaka kurundi rwego rushoboka. Ati turi Juventus turi champion turagarutse turi abanyembaraga kurusha ubwa mbere. Ati tuzokwifashisha mwebwe abafana bacu. Ati turi kumwe twese jusqu'à la fin. Cristiano Ronaldo message ikomeye abafana ba Juventus atagiye gukora Juventus kongera ikigarurira Butaliyano ikanigarurira Uburayi n'isi naho n'Uburayi bwayo bwayinaniye kubera ntinashwa Champions League kuva Cristiano yigeze mwumva n'ikibazo gusisezo ko bagiye kubikora guys. Reka turangirize ngaho muri Afrika iwacu Didier Drogba muri Chelsea umwe mu bakinyi b'ibihe vyose muri Chelsea umwe kuba akongera kaba umwe mu bakinyi b'ibihe vyose muri Afrika no muri Cote d'Ivoire muri rusangi. Akaba yankiwe kwiyamamariza kuyobora ishamba ry'umupira w'amaguru muri Cote d'Ivoire. Muribuka n'ubwa mbere vyari vyanse n'ubu bamubwiye ati Didier Drogba hitira ngo radukore yibi wadushikanye kuri ibi. Ati ntukwije ibisaba kugira wiyamaze gutwara ishamba ry'umupira w'amaguru muri Cote d'Ivoire. Bakaba bamuhaye Mr yo kuburana nimba abana bamurenganije akaburana kunguruza urubanza akavuga ati je barandenganije ndakwiye kwiyamamaza. Mukumva kari ikibazo umuntu aba yarigenje neza gusa gasanga ari batumvikanye ko ntiwemerewe kwiyamamaza. Ni hatari guys, mugire ibihe vyiza mani bahesagire murakoze.